amazina yawe kwitande? Ntamagiro Angela. Ntamagiro Angela. Muvyeyi musanzwe mukora iki? Na kimwe dukora. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe iyo uhuye ko urukoba simbabara ariko urarira ubaza ko ndinde. N'Imana. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizeye ko ca kabiri uzo kugitora. Wamajije kwanza subiramwe ndacumvira. Kivuga uku ndoroshe iyo uhuye ko urukoba simbabara ariko wowe urarira ubaza ko ndinde. Cyane baza ko ari inzara. Ndibaza ko ari inzara. Ikibazo ca mbere gikomeje kukunanira twizeye ko ca kabiri uza kugitora. Icya kabiri nacyo kivuga uku iyo patiri canke pastor aje guhezagira abageni akabemera ko bagiye kubana n'ikihe baca bakora. Ico bakondera babana neza babana uko kamarata. Igikorwa ca mbere baca bakora bageraga imyaka n'anyageze. byose birabone nta kundi bihangane muvyeyi. Amazina yawe kwitande? Chubahiro Ildefonse. Chubahiro Ildefonse. Wiga mu kangahe? 5e. 5e muri teguye mubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe iyo uhuye ku rukoba simbabara ariko urarira ubaza ko ndinde. Ndoroshe iyo uhuye ku rukoba simbabara ariko wowe urarira ubaza ko ndinde. Kirananiye. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizeye ko ca kabiri uza kugitora. Iyo pastor canke patiri aje guhezagira abageni abemereye ko bagiye kubana baca bakora iki? Tabasohoka. Igikorwa ca mbere baca bakora patiri ageza kubemera canke pastor baca bagenda kwanza kuganira ku bindi bintu. Ibintu bijanye n'iki? No vyo kuri shengero. What the fuck? Ikibazo ca kabiri naco nyene kiramu. Nta kundi bihangana. Yego nta kibazo. Amazina yawe kwitande? Ndumukama Sylvie. Ndumukama Sylvie usanzwe ukora iki? Ndandaza amayinite. Ndandaza amayinite uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Sinabipanga neza mugabo tweshe wenda twishura. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe iyo uhuye ko urukoba simbabara ariko urakorera moso zibaza ko ndinde. Uvuze ati ndoroshe iyo nkuye ko urukoba mugabo jewe ndakorera mosozi. Shekazimwe kare kwishura. Kibazo ca mbere kirakunaniye twizeye ko ca kabiri basta kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku iyo patiri canke pastor aje guhezagira abageni abemereye ko bagiye kubana n'ikihe baca bakora. Acha abemerera kabwira ati mubane karamata. Ni kihe gikorwa ca mbere abageni baca bakora? Acha banyimeta. Acha banyimeta. Ikibazo ca kabiri aragitoye. Wiva gute? Ndanezerewe cyane. Sawa. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko bimeze neza aho bari mu ruca mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na John turi muri StreetQuiz abantu mukunda gutwenga abantu mukunda ndabasaze ntimuje kure mugume hafi tujye so. Amazina yawe kwitande? Irambona Pelagie. Yo Irambona turitira? Oya. Nanje nitwa Irambona Benita. Kumbe turitira mu mazina Irambona.
Ego. Bahejeje usanzwe ukora iki? Je no kwina manutse no munsi. Najenje kurondera akazi. Ni ukishika mu gisagara ca Bujumbura. Kino kuzino. Roy TV rero irakwakiriye mu gutangura kukubaza ikibazo ca mbere ugishika mu gisagara ca Bujumbura. Wiyumva gute? Ndanezerewe cyane. Nizera ko ibibazo uza kubitora? Ndavyibaza. Ntiwizeye? Ndavyizeye ariko hari gihe cyonani. Twizeye kuza kubitora. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku ndoroshe iyo uhuye ko urukoba simbabara ariko urarira wibaza ko ndinde. Urumu. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ca kabiri basiza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku iyo abageni patiri canke pastor aje kubahezagira nike kintu ca mbere bace bakora. Ni urukundo hagati yabo muri bo. Bace bakora iki rero? Mu gufashanya mu bikorwa. Watawe ikibazo reka ndagusubiriremo. Iyo patiri canke pastor aje guhezagira abageni abemereye ko bagiye kubana nike gikorwa ca mbere bace bakora. Igikorwa ca mbere. Oya. Ngira igikorwa bace bakora ca mbere. Urantavyonse. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana. Sawa. Amazina yawe kwitande? Irankunda Cedric. Irankunda Cedric usanzwe ukora ivyari mu kacu byonyene? Oya. Ndafise n'ikindi gikorwa cyo kwiga nyene. Muri universite? Ego. Umunyeshuri akora ari mu kacu kongera kiga universite nibaza ku bibazo byose uza kubitora. Bishitse nkabitora ko hari ikibazo ugasanga nyene kirimo ubwenge burenze. Ibibazo byose biroroshe uraza kubitora nimaze ko witeguye? Sawa sawa. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe iyo uhuye ku rukoba simbabara ariko urarira wibaza ko ndinde. Ati Ndoroshe iyo uhuye ko urukoba je simbabara ariko urarira wibaza ko ndinde. Ndoroshe ariko iyo nkuye ku rukoba ndarira. Chikatumenga kiragumye kweli. Kibazo ca mbere ngo kiragumye kiramunaniye twizere basi ko ica kabiri uza kugitora. Ego. Ica kabiri naco kivuga uku iyo patiri canke pasteur aje guhezagira abageni baca bakora iki? Ico baca bakora. Iyo patiri aje guhezagira abageni ikintu baca bakora. Je ikintu murambona baca bakora nuko baca babakeza. Ikibazo ca kabiri kiramunaniye nta kundi wihangana. Nta ngorane kabisa. Amazina yawe kwitande? Irakoze Aimable. Irakoze Aimable usanzwe ukora iki? Nta kimwe. Nta na kimwe nturi n'umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. No kuba umunyeshuri n'akazi. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Nta kibazo. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe iyo unkuye ku rukoba simbabara ariko urarira wibaza ko ndinde. Waje sinagishobora. Ikibazo ca mbere kiramunaniye twizere ko ca kabiri uza kugitora. Sawa. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku iyo patiri canke pastor aje guhezagira abageni nike gikorwa ca mbere baca bakora. Amen. Bajavuga. Bushi basha Baca bakora iki? Basha bavuga ngo Amen. 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 Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana. Sawa. Yes. Amazina yawe kwitande? Ndashimiye Bera. Ndashimiye Bera uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ego. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe
iyo unyweye ku rukoba simbabara ariko wowe urarira ubaza ko ndinde. ntacyo nashobora icyo. Ikibazo ca mbere kiramunaniye twizere ko icya kabiri aza kugitora. Yego. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku iyo patiri canke pasteur aheje guhezagira abageni niki gikorwa baca bakora? baca basenga. N'icya kabiri kirakunaniye nta kundi wihangana. Yego. Amazina yawe kwitande? ku mazina banyita Ndayiragijeri. Ndayiragijeri usanzwe ukora iki? Ndi umunyeshuri wa kaminuza. Umunyeshuri wa kaminuza nibaze ko ibibazo uza kubitora byose? Biravana n'ivyo ari byo. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndoroshe iyo unyweye ku rukoba simbabara ariko urakora amoso zibaza ko ndinde. Subiramo. Ndoroshe iyo unyweye ku rukoba simbabara ariko urakora amoso zibaza ko ndinde. Sinacyo namuyakoresha. Ikibazo ca mbere kirakunaniye icya kabiri niza kuza kugitora? Navyonse. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku iyo patiri canke pasteur aje guhezagira abageni abemereye ko bagiye kubana n'ikihe baca bakora? Barashobora kumwemerera nko mu gihe agize ntabemereye basi mu gihe abemeje ati mwe murakwiye kubana baca bandanya nyene bikurikira bibajeje. Bikurikira igikorwa ca mbere baca bakora nico dushaka kutubwire. Bariyemeza hagati yabo umwe akemera ati uranyemeye undi akamwemera yego nyine bose bakemezanya bose. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana. Nta ngorane. Bakunzi ba Rai TV mwakoze kudukurikira mwabonye iki kiganiro cage kiragenda aho ibibazo byari bibiri gusa. Ikibazo ca mbere cavuga uku ndoroshe iyo unyweye ko urukoba simbabara ariko wowe urakorera amoso zibari kwishira ko ari gitunguru kiroroshe ugikuye ko novuga ni nk'urukoba ni kibabara ariko wowe kesho usanga umuntu ariko aragikata akorera amoso. Kibazo ca kabiri naco cavuga uku iyo patiri canke pasteur aje guhezagira abageni abemereye ko bagiye kubana igikorwa ca mbere baca bakora twabaza bavuge igikorwa ca mbere baca bakora bambikana impeta. Ndabashimiye cyane rero abateragira subscribe madam kukanugana vya Rai TV amakuru mashasha yizeye cyane na cameraman zombi twari kumwe yatumye amajwi n'amasanamu abashikira meze neza cyane. Au revoir.